kuva kera narindi basokuru na basokuruza numva ngo barabegwa uko vyari biri kose gusa abantu ntazi neza ko babegwa ari Adam na Eva arigeze kwegwa rimwe iki ni ikiganiro kigira kabiri twari kuko ni ikiganiro mu mwaka uheze KSHAN Boy tari twanyakiriye muri studio nibazi ko ico gihe kitari bwabeho oya ntiyari bwabeho uno munsi bimeze gute muri rusange bon ndashimira Imana kandi navuga yuko juste iyo ugize akantu kawe urumva kuryohewe uko kaba kari kose urumva kuryohewe kuko juste biriya bihe urasanga umuntu ngenda gusora indirimbo bakazoyimera ashakiyeme ubu nawe basa 9 z'ijoro ndashaka kuvyuka uvuga ati no ndashaka recording urumva ko biba vyoroshe cyagutwaye igihe kingana gute vyaranwa nk'imyaka 2 ndiko nabitegura kubera ko novuga ko nabereye en 2021 ndagura utuntu je naratunze bagezenzi naratunze bagezenzi bahumvye kege oya gusa vyagiye gushika novuga yuko novuga namaze kuyigurisha yamaze kuronka uburyo gusa mu nyuma hari akandi kabihombeyemo ndavyibuka yari akandi kabihombeyemo sino mvuga ati shaka vya bintu byo kugura imiduga shaka vya bintu byo kugira gute uri kugenda mu nziza nk'abandi nariko bafise ibintu bisubiye kure arabaririmbye usanga afise nk'imodoka nziza mu ugasanga benshi gusa ikindyohera nuko novuga ko benshi sa amafaranga bikurira mu mufuko benshi afise imiduga uzusanga ari imiduga bahawe nka sponsor mugabo gusa nimba wogura imodoka irenze miliyoni 200 ugacigura atakindi kintu ufise gishobora kugufasha ku ruhande vraiment ubwo bari ubujuju Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe na Fabelove DA K.SHAN Boy. Ndakuramukije. Ndakuramutse nawe Patrick. Wambaye neza musaza. Murakoze cyane. Nengugira tuzanira umuntu. Bon, ni juste kubegwa biri navuga yuko biri mu biryohera abantu kandi biri no mu bitera gateka abantu kuva kera narindi basokuru na basokuruza numva ngo barabegwa uko vyari biri kose gusa abantu ntazi neza ko babegwa ari Adam na Eva arigeze kwegwa rimwe babegwa ni ikigamana bari bambaye ibintu by'ibi cage cicamwa sinzi kone impuzu bari bambaye no ava yuko bajya kijya cyamwa ava ko bakijya cyamwa ibintu by'amababi by'impuzu z'ibi bavyambaye mu nyuma amen bijya bavyambaye ubwo mbere yambaye ubwa mbere rero naho rero nkeneye kumenya kuko ntavyo mbona bavuga muri bibiri soko mu nyuma mugahacara bakantu bacara bigo nako karo kabaye ni kagusa Imana rero byo ko cyamwa bavuga yuko ngo bari icyamwa barari icyamwa hanyuma Imana kirabahana bamwe bakavuga yuko baragize ibidashoboka none ko hari umugabo n'umugore kandi bemewe n'amategeko eske nyene ni cyari cyamwa nyene bikujya nyine cyamwa nyene umva ko kan niho hari kibazo cyane ko ico cyamwa urumva nyatari ariko mugabo turaje nuno munsi bavuze kwambara kera kwa barundi kazi ngo wambaye nk'umurundi kazi kera aziko n'abarundi kazi bambara mugabo kuno munsi abantu baba bazi yuko ari kwambara imvutano sine imvutano n'imico y'abahindi imvutano imico y'abahindi imico y'abara b'abahindi none twebwe kera rero umurundi kazi uko bambara utubindo tugira ngaha basi ega ikibazo ni kiri uko twambara kiri muri mentalite dufise vyatanguriye abantu batambara ibintu bikaba vyari bimeze neza ata mentalite nk'izo no musi zihari no musi rero naho twokwambara tukikwiza gute muga mentalite tumaze kugira agumaze ceceka biba bigoye ngene dushobora kuvuga ngo imico kama ntiturayiho nyanga nibaza yuko imico kama fatiye nga umutwe cyane cyane sino kwambara bijya kunda kuvuga ngo kwikwiza kugira gute no si saho hari ikibazo kirenga muri mentalite Idanje. Iki ni ikiganiro kigira kabiri twari kuko ni ikiganiro mu mwaka uheze KSHAN Boy tari twanyakiriye muri studio nibazi ko ico gihe kitari bwabeho
oya ntiyari bwabeho. Uno munsi bimeze gute muri rusange? Bon, ndashimira Imana kandi navuga yuko juste iyo ugize akantu kawe urumva kuryohewe uko kaba kari kose urumva kuryohewe kuko juste biriya bihe urasanga umuntu ngenda gusohora indirimbo bakazoyimera hashi yakiyeme ubu nawe uba saa 9 z'ijoro ndashaka kuvyuka uvuga ati no ndashaka recording urumva ko biba vyoroshe. Byagutwaye igihe kingana gute? Vyarantwaye nk'imyaka 2 ndiko nabitegura kubera ko novuga ko nabereye en 2021 ngura ikintu kimwe ngura 2 ngura 3 nubakisha kuva hasi amabuye iki gushikaho ibi vyose ndabishika kurazi amamaki ibintu vyiza ndahamagara Ariko arangira design ari wagize design ndanamushimira afsima nibaza ko atawundi umuntu amusumvya nga nibaza ko atawundi umuntu vraiment gusa nukazimvya zohora tugabanya ibiciro me kandi ampisi n'umuririmbyi mugenzi wiwe boss wanje aragufaktira wewe gero kavuga ati mama we denega sinogira mwindi studio okay harumwe mubo yari yambagije umufanzi warambira ati uraza kumumbaritsa yaragize studio kandi tubona atabiteramo byinshi yinjiza mu mahera KSHAN Boy amafaranga yakuye kugira guest studio canke ikindi kibazo cya kabiri afite umusponsor ari hanze mu diaspora wisanzwe ibintu byose novuga ko ari gestion nziza misanzwe bavuze ngo ibiteramo ngo nivyo vyinjiza amahera jara abantu nzi badasiba mu biteramo vraiment everyday kabata akamaro kahatari bibamariye ariko hari abandi baronka ivyo bike mugabo bagashaka kumenya ngene babiziganya so je namye ndumuntu namye ndondera donc naho naronka 100 muganga nkavuga ati reka ngura akantu gashaka kumbesha donc rero hari uburyo nagenda ronka muri kahise ndagura utuntu je naratunze bajaji naratunze bajaji bahunze kege oya gusa vyagiye gushika novuga yuko novuga namaze kuyigurisha yamaze kuronka uburyo gusa mu nyuma hari akandi kabihombeyemo ndavyibuka hari akandi kabihombeyemo so rero nagenda fata uburyo butandukanye n'investisa mu tundi tuntu bigatuma nanje nshobora kugira ico ndose je bon abarimvyi benshi barambabaza urabaho nicituma benshi bidoga donc ukabaho ubona yuko uzobeshwaho n'igiteramo uzobeshwaho no kubona yuko usohoye umuziki gusa hanyuma ukabona ko ari byo kubeshaho kwisi yose kwisi nzima je naza kabarimvyi benshi batidocumenta kwisi nzima man bajya barimvyi bose uzobona bari kirose bahande bose bajya babeshejweho n'izindi business man none gashaho umuntu azokuzanira 100 reke kuyatora gute mu gihe uzobushonje foko wibeshaho hanyuma nawe umenye uko wihagarara ko mu buzima bwawe niko vyagenze rero je nagenda yiyungunganya muri ivyo bihe vyose ego kandi urazi yuko jewe n'igihe kuri RFM bampaye 1 million hanyuma hariho n'utundi tunuze nagenda ronka yo mu nyuma mugabo ibiteramo vyo byose no kwigwa ndaharura hari ibiteramo nakoze en 2020 narakoze ibiteramo byinshi cyane vraiment kuko nari muri vy'umwaka kuri rya radio nyene FM rero uburyo bwinshi nagenda ndaronka nagenda bwinvestisa mu bindi bintu mu yandi ma business hanyuma bikashobora kumfasha studio rero navuga yuko hariho byinshi banje gukata mugabo kugira ndayishikeko hari undi nawe exsuye kundi kunaza y'ubutumwa bwinshi yasuye kumbaza arambaza ati mugenzi wari muri Australia ni hip hop mwari kumwe ubona gute hip hop mu Burundi kubona umwe ari muri Australia kubonana na Ntifagira ze mu Burundi ubona gute ugereranije n'ino myaka yacu? Bon jewe navuga yuko umuntu wese waba muri Canada waba muri Etats-Unis waba canke Australia canke Australia je novuga yuko Fabelove abayeho nka Fabelove kuko abo bose abaririmbyi bose wumva bahari nibaza yuko umwe wese arondera izina giwe mu ntuze mu nzira yiwe rero bisigura yuko umuntu yahaba atahaba
je Fabelove bandanye ibikorwa vyiwaje kuko urumva ntari muri staff kandi de uri king gumura umwana no umwami ntahunga tutiriwe turashiraho ivyo gusa umwami ntahungereka bako bifese yamaze guhunga bon ivyo nibaza yuko mwomushikira mukamubaza inoze yiwe mugo umwami ntahunga basi agumana ikirindi uko biba biri kose bwaratembera gusa haradashika kuko n'umwami no mu Burundi ntiyatembera hose ntiyashika Bujumbura kubera ataganya gusohoka igihugu nivyo ntazi mugabo gusa gutembera vyari bisazo ariko kandi novuga yuko jewe hanini novuga yuko ino kariyere yiwanje je ndayitrasa nka jewe nyene novuga yuko rero abagenzi biwanje yaja muri ibi cyabiriya akoze neza ni fresh akoze nabi biramuraba mugabo jewe mba nshaka yuko muri nimvyi wese amenya ico ari kararondera nagiye ndongerezamwo ibintu mugabo vyarantwaye uburyo bwinshi na miliyoni menshi kwese nobesha nuko nyene nashize imbere ikintu kikuri munda sino mvuga ati shaka vya bindi vyo kugura imiduga shaka vya bindi vyo kugira gute uri kugenda mu nziza nk'abandi nariko afise ibintu bisubiye kuri arabaririmbye usanga afise nk'imodoka nziza mu ugasanga benshi gusa ikindyohera nuko novuga ko benshi si amafaranga bikurira mu mufuko benshi afise imiduga uzusanga ari imiduga bahawe nka sponsor mugabo gusa nimba wogura imodoka irenze miliyoni 200 ugacigura atakindi kintu ufise gishobora kugufasha ku ruhande vraiment ubwo bari ubujuju vraiment so dusozira ikiganiro ni Fabelove ikiganiro ni open mic ni kaye kajambo bwira abakunzi ba Fabelove n'abakunzi ba hip hop je no babwira yuko abakunzi ba Fabelove KSHAN boy nuko jewe ndo murapere wanyu kandi nababwiye ko ntazigira mpemukiro no mudiho ndazi benshi muzogenda muraba novuga muragira makenga cye muragira gute ariko jewe Fabelove zo kwamamagaze handi nyene nuko afise ibikorwa byinshi kandi biri nga muri studio ndetse n'ibindi ntararogistra mugabo nabwira yuko hari ibikorwa byinshi cyane ngiye kubaha nk'umurapere wa mbere mu gihugu murapere yabigize umwuga murapere adahemukira no mudo nico tuvuga ko ndo murapere wa mbere ko navuze ko umwami wa hip hop kuko umwami ntigera aja hanze umwami aguma mu gihugu jewe sikuvuga ko ntazoja hanze no kuja hanze nibisanzwe mugabo umutima utwayeyo nico gikuru so hanyuma ikindi kintu naco nobabwira nuko abaririmbyi mwese ifoko muza mu mukorere muri KSHAN Records kuko ni studio navuga ifise quality byose ngira murabizi muzovyumva canke nabavyumvisa abamaze kuvyumva muragenda mwumviza ibikorwa bivangana ibikorwa biba biremereye so hanyuma nta kindi shimire ya keza.net na cyane cyane mu kiganiro cya open mic kwa mwashiye kutugendera thank you nakantu kajambo kanyuma abaririmbyi mu Kanyosha ubasigaye afise app ariyo kurimba afise ama projet y'abakina sat arafise agence travel nico kimwe na wewe bon ni juste je nibaza ko n'ubuzima tuba twarakuriyemo kubera iyo wakuriye ku mirete iyo wakuriye ku buzima bwabo ndi bworoshe usanga ubuzima nawe bworoshe mugabo natwe twakuriye turabana bo mu ghetto man twe turamenya kuvuga ati antuka ibikenewe ni ibi kugira ejo hacu hazobe heza so rero kubw'ivyo nico ituma nibaza ngira abanyakanya bakora vyijukira muca mu babifunze kugira ngo kuri cyane so asante sana thank you akoze